bakagufata nabi bakakwima icicaro ubereye, ego ukabona ko wafashwe nabi, abandi bakabaha we ntibaguhe, dufate nko mu rubanza, abandi ukabona ko bafite iteka mugabo wowe ukamenga barakwigijeyo, mu miryango ntugire ijambo, nukuri ukambika ubugore bw'amahwa. Ariko na Yezu warabimugize, yari umwana w'Imana, yazira ubusa. Wowe nuko usanga dose n'ubucumuro, yazira ubusa, yari umwana w'Imana, barabimukorera ariko ntiyigeze kuruhuka. Mugenzi iyo bakurenganije ugira iki? Iyo ubonye bagukoreye ibidakorwa, ibitajanye n'ubuntu bwawe, ukora iki? Nziba Asia Vibe TV, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Turabandanya tuzirikana ivyibukiro bigize igisabisho c'Rozari. Uno munsi tugira tubandanirize ku gisabisho kw'ishapure y'amagorwa, tuzirikane ivyibukiro vy'amagorwa bigize ishapure ya gatatu muri za shapure zine zigize igisabisho c'Rozari. Nkuko mubibona nitwikiriye n'agatambara kirabura, ivyibukiro vy'amagorwa, naho twibuka amagorwa umwami wacu Yesu Kristo yabonye, ingene yapfuye ababaye, ingene yababajwe. Ariko inyuma yanje harera, novuga yuko naho yari mu mubabaro, wari umubabaro uja mu bweranda, utujana ahantu heza. Ego rero kaze tuzikanire hamwe ivyibukiro vy'amagorwa. Ishibukiro ca mbere mu vyibukiro vy'amagorwa, Yezu ashaka kwicwa n'irungu n'amaganya ku gasozi ka Oliveti. Matayo ikigabane ca 26 umurongo wa 24 niwo murongo muri Bibiliya ujanye n'iki cibukiro kivuga ngo Yezu ashaka kwicwa n'irungu n'amaganya ku gasozi ka Oliveti, dusabe inema yo kwigaya umutwanke igicumuro. Muribuka Yezu ku gasozi ka Oliveti ingene vyagenze, yaragize amaganya menshi, arihebura gushika naho abira icuye c'amaraso. Yarabwiye abatumwa biwe ati veye epriye, nimuze dusenge duterane umugabo. Ntivyakunze, agatiro karabatwaye, ariko wewe kubona yabona igikombe agira aje kunywerako, kubera yabona ibigira bimushikire, vyanase ko atora itiro. Mugenzi, turazi neza yuko hari igihe ushikirwa n'amakuru, ushikirwa n'ingorane, ushikirwa n'ibibazo, hamwe na wewe utiyumvisha ico, hamwe bidakunda kusinzira, hamwe wumva n'abantu bose uriko urabisigurira ata n'umwe ashobora gutahura ububabare uriko urabamwo, ata n'umwe ashobora gutahura ivyo uriko urumva muri wewe, ata n'umwe ashobora kubona uwo musaraba ufise ingene ungana. Yezu yarabiciyeko, Yezu yarabibayemwo. Bamwe bariko baramurenganya, bamwe bariko baramubeshera, atako ari bugire, atako ari bwihebe. Mugenzi, ko abonye ayo magorwa yihereye akaja gusenga. Mbega wowe ugize ingorane ujahe? Ugize ingorane uhungira he? Ugize ingorane uhungira mu biki? Hariyo abagira ingorane bagahungira mu nzoga, bagahungira mu itabi, bagahungira muri buwate. Ariko ndazi neza umuntu wese kuyaga arambwira ati urya inzoga zikuvuyeko, za ngorane zose zikugaragara zose. Arambwira ati urya bukeye naho uba warayitanga uvyutse, za ngorane zikavuga zose. Nta handi rero hari ubuhungiro, nta handi atari kwaye mu gisabisho. Yezu yarihereye arasenga kugira ngo asabe inkomezi, kugira ngo bikunde ko arengana, kugira ngo bikunde ko iyo misi igoye ayitsinda, bikunde ko iyo misi igoye ayirengana, kandi akayirengana atawe agiriye nabi, atawe akomerekeje, kugira Imana imuhe inkomezi, kugira imurungikire abamarayika baza kumuba hafi. Mugenzi,
ndakwifurije ingabirano nk'iyo cane dusaba inyuma yo kwigaya ngo twange icumu. Iyo twababaye turigaye, iyo twababaye hari igihe umuntu aca atora solution yo gucumura, hari igihe umuntu atora solution burakenye nkwereka aho wiba. Umugabo cyangwa umugore yakwiriye nabi mukomeje, uragwaye vyanse ko bakuvura kwa muganga nkwereka umupfumu, ku kazi vyanse ukitangura kuronderaho inkubire, girira nabi urya muntu niwe ariko arakugirira nabi. Twigaye n'ubwo bubabare bw'iyo misaraba, twibuke ingene Yezu baje kumufata, umutima wiwe yaciye ugutwi kandi ntiyabuze kumugirira neza akamusubizako. Nk'ayo magorwa nyene n'ubwo bubabare twige kwigaya. Ikiburo ca kabiri mu vyibukiro vy'amagorwa aravuga ngo Yezu arakubitwa. Dusabe inema yo kudatinya guhana umubiri wacu tumwe n'ibitwaza vyose kubw'Imana. Ivyo turabisanga muri Izayi 53 verset 5 igabane ca 53 umurongo wa 5, aho bavuga ngo par ses blessures nous sommes guéris, n'ishavu yiwe niho twakiriye. Yezu yarakubiswe. Tuba turira mu mafilime ariko nibaza ko birenze ivyo turaba mu mafilime. Tuba turiraba mu mafilime ariko baraye bakeneye kumwihaniza, bari bababaye ko yabatwaye abantu, ko yagize gute, yarakubiswe. Turinde dusabe inema yo kudatinya guhana umubiri wacu, turinde n'ibitubabaza kubw'Imana. Baje ngaruka ku bavyeyi twagaruka, ububabare umuvyeyi agira ariko arubaruka neza ni bwinshi cane kandi akaburinda, kuko aba ariko aratanga ubuzima, aba ariko arakora igikorwa c'Imana. Ariko uno munsi turazi ko aravuga ati jewe sinaguma mbabara kandi gutanga ubuzima. Imana itugirire cane, Imana itugirire ikigongo. No munsi nivyo haraje abaganga, haraje ubushobozi bwinshi, haraje ubuhinga bwinshi butubuza kubabara. Umuntu wavunitse baramuha proteze bakagira gute, agasura agatambura, agasura akambara ikirato, agasura akagira gute. Mugabo imbere y'Imana tutaza kwikorera umusaraba, ububabare ntibuhera, ntitubura ibitubabaza, turi kw'isi. Ariko raba mbega ibindi biriko birambabaza binshikanahe, mbega ibi biriko birambabaza bigarukira hehe, ibi biriko birambabaza bizoshika ni kubw'Imana canke ni kubw'abantu? Nimba ari kubw'Imana dusabe ingabirano yo kudatinya ibitubabaza, kugira ngo irinazwa ry'Imana ribandanye ribonekeza aho turi hose, mu vyo turimo vyose. Ndazi yuko hariho abagwayi, murazi ko Imana yabwiye wa wundi yaragwaye yazarutse. Umwe yaragwaye wa mugenzi wiwe cane yakunda cane, ati iyo ngwara agwaye si yo kumwica, niyo gushingira intahe ku mwana w'Imana kandi akora ibitangaza. Mugenzi uri mu bibazo, ivyo bibazo hari igihe bizovamwo intahe ikomeye cane, ivyo bibazo bizovamwo intahe ikomeye imbere y'Imana. Ndakubwiye nti uhaje, ndakubwiye nti gira inguvu, gira ingoga, ntiwihebure. Imana irashaka gukorera muri izo ngorane nyene urimo, kugira ngo ugirire neza undi. Turazirikana icibukiro ca gatatu mu vyibukiro vy'amagorwa. Yezu arabandika urukuri rw'amahwa, dusabe inema yo kwanka ubwishime bwose, dusabe inema yo kwanka ubwishime bwose. Hariho utuntu duto duto tuba tuzi ko atari n'ivyaha canke ari bibi, mugabo kwishima biri mu bintu Imana yaka. Turabisanga muri Izayi 54 verset 7, Isaya igigabane ca 53 umurongo w'indwi. Izayi 53 verset 7 avuga ngo si l'on traite ainsi le boivin quand c'est affreusement traité, il n'ouvre pas la bouche.
naho bamubabaje, naho bamubwiye ibi byose, ntiyigeze akura ururimi mu kanwa. Mugenzi, ni ukuri hagiye batwambika urugori rw'amahwa, hari igihe bakwambika uruga bakakubeshera, bakakuvuga ko ibintu bakakuruhisha. Tuzobona umuntu ngo je ngo ntibomfata nabi, hariyo ahantu ushika n'ukuri bakagufata nabi, bakakwima icicaro ubereye, ego ukabona ko wafashwe nabi, abandi bakabaha we ntibaguhe, dufate nko mu rubanza, abandi ukabona ko bafite iteka mugabo wowe ukamenga barakwigijeyo, mu miryango ntugire ijambo, ni ukuri ukambika urugori rw'amahwa. Ariko na Yezu warabimugize, yari umwana w'Imana, yazira ubusa. Wowe nuko usanga duse n'ubucumuro, yazira ubusa, yari umwana w'Imana, barabimukorera, ariko ntiyigeze akura ururimi mu kanwa. Mugenzi, iyo bakurenganije ugira iki? Iyo ubonye bagukoreye ibidakorwa, ibitajanye n'ubuntu bwawe, ukora iki? Ubwo ntuje ushaka kwerekana ko nawe uri umuntu akomeye, uyoba mpitse, uyoba ntwenze, oya, ngo reka nanje ngo ndamwereke ko ndi umuntu, werekane. Iki rero c'ubwishime kenshi kiradufata, nanje bambone, nanje nerekane ko nshoboye, nanje ndafise ijambo, ndi hejuru y'abandi. Mbega ubwo biraguhesha icubahiro mu kuboko kw'ivyo ugiyemo, kuzohava usanga witaye mu manga, kuzohava usanga witaye mu bintu birenze n'ivyo wari wibaza. Ni ukuri mugenzi, uraraba urwo rugori rw'amahwa aho ruzogushikana, hama usabe inema nkuru cane, ukwanka ubwishime mu vyo urimo vyose, ujane bugufi kumbure, niho Imana izogukura hasi ikakwicarikana n'abahambaye, ikakwicarikana n'abakomeye, wowe utiriwe uratawakuba, ariko Imana ikagutera iteka. Turazirikana ishingiro ca kane mu vyiciro vy'amahorwa nyene, mubandanye mugira iteka, mubandanye mugira jeme, ntimwibagire kugira subscribe kugira ngo ntimuze mucikwe n'ikiganiro na kimwe, kugira ngo tubandanye twinovora ibyiza vy'Umukama vyinshi cane birengeye kuri Action Vibe TV. Kubaha ikaze, naho turi mu vyiciro vy'amahorwa, amahorwa yaraheze nguma ndavyibuza. Tuzirikana ishingiro ca kane, turavuga ngo Yezu arikorera umusaraba. Dusabe inema yo gushima hose ico Imana ishaka. Ushaka kunkurikira, ntukorere umusaraba wanje. Turabona neza ijambo ry'Imana rijanye n'ico cibukiro riri muri Luc 23 verset 31, Luc 23, muri Luka 23:31. Si l'on traitait ces bois verts, qu'en est-il au bois sec? Uzerikorera umusaraba, taco yacumuye, ta ngorane n'imwe yateye. None wewe nawe bagiriye gutyo igiti cumye, bagiriye gutyo igiti kibisi, wowe nawe wumye. Ibaza abamarayika, ibaza ubushobozi Yezu yari afise, n'abapfuye bazobwiwe, nawe akazuka. Wowe nawe bizogenda gute? Bizogenda gute? Ikorera umusaraba. Akenshi rero turashaka kwikurako imisaraba, akenshi turayitinya, nanje nshaka kumera gutya, iki kintu kirandemereye, ariko uko biri kose amaherezo y'umusaraba ni hejuru, amaherezo y'umusaraba ni intsinzi. Duga uwo musozi, duga Kalvari, ushikeyo wihereze, hama Imana ibikorere. Iyo bavuze rero ngo dusabe inema yo gushima hose ico Imana ishaka, ivyo Imana ishaka biragoye. Ivyo Imana ishaka biragoye kuko hari igihe ubona n'ibintu ufati ibintu je nobishobora. Ariko ndibuka umubikira w'umusengo Imana imuhezagire, Saint Bernadette, yabageze kutubwira ati ngiye kuvoma, abavoma ruguru ku misozi mu myonga barabizi, uri umwana hagiye batwara ikivomesho kinini udashaka gukorera. Ariko haba hari umuntu akuze, kenshi ntibabura umuntu agukorera ku mwonga. Ni nk'uko nyene Yezu ntashobora kuguha ivyo udashobora.
Yezu ntashobora gushikana ahantu azi yuko mutari kumwe. Yezu ntashobora kugutereranya. Menya ko muri ibyo byose ya ndirimbo y'abadominike ngayo Bujumbura ati uri ngaha kandi uranyumva, nawe utanyishura, nawe ntariko ndakubona ubu nyene, uri ngaha kandi uranyumva. Uwo musaraba rero tuwikorere, gusa twibuka adutwaze, tumwibutsa ko ari we yabikoreye bwa mbere. Yezu ngwino dutwaze imisaraba yacu kugira ngo tugire iyo nema nkuru, twame dusaba iyo nema nkuru yo gushima hose Imana ishaka. Tubonye ikibaye cose, akenshi tubonye ikintu kibaye dutangura kublama ni naka yabigize, dutangura kubita ku wundi muntu, dutangura gushaka kubivamo, dutangura kurondera n'inguvu zacu. Mbega uramaze kwibaza ko wari umusaraba Imana iguhaye kugira ngo ujabuke? Uba wibaza ko ari umusaraba Imana iguhaye kugira ngo uzorengane? Canke hari ikintu umusaraba iguhaye kugira igukize ikindi kintu? Imana dushoboze cyane, dushobore kwikorera imisaraba yacu kandi dushobore kwanga twakira icyo Imana ishaka. Icyiciro cya gatanu rero mu byiciro by'amagorwa niho byose byahereye. Yezu arabambwa, dusaba inema yo kwihebera Yezu twiheze ku mubiri wacu cyane. Turabisanga muri Bibiliya, Luka chapitre 23, Luka ikigabane cya 23:4, Luc 23 verset 4. Père, j'enlève mon esprit entre ta main. Dawe ndakwereje umutima wacu. Yezu yarabambwe, arapfa, apfa arushe, apfa ababaye. Atubwira ngo dusabe inema yo kwihebera Yezu. Turazi neza mu majambo yavuze ku musaraba ya nyuma ko yahamagaye Yohana wamwisha akunda cyane bati umwene ko iyi nema turayisaba turi kumwe na Bikira Mariya, kuko amenya kumenya na Yezu kuva urugendo rwo gutangura gushika ruheze. Umubyeyi Bikira Mariya none muvukane, turahamagare kwihebera Yezu dufashijwe n'uwo mubyeyi. Atube hafi, atwigishe ingene turi bubigenze, atwigishe kwihangana, atwigishe kwifatafata, atwigishe kunuma, kuko ibyabaye kuri Yezu byose nta namwe batwereka ngo Bikira Mariya tukavuye abariko barakunda umwana wiwe, nta namwe batwereka ngo yarabitwariye, noneho yaranabitse ko bizomushikira. Yari yabimenyeshejwe hakiri kare, yari yamubwiye azi ko azotinda agashikirwa n'ingorane. Ndakwifurije inema nkuru cyane yo kwihebera Yezu, kuko natwe yaratwihebeye. Muri utwo tuntu twose ukora, muri ibyo byose uriko uragira, wame wibuka ko yashyize ku musaraba bwawe, wame wibuka ko yagucunguye, wame wibuka ko yagukunze gusumba abantu bose. Yezu dusuye kugukengurukira rero cyane kuri ibyo byose wakoze, tugusaba ngo amagorwa yacu, ibitubabaje byose Mukama Yezu, ibiduhanze, ibyo byose tubona tutagirira inyishu, ibyo byose tubona biturengera mu buzima bwacu, turabishize hamwe nawe, turabisutse ku musaraba wawe. Byose waravuze ngo birarangiye, natwe birangire hamwe nawe. Nibyo duheruka kwiga imitsinzi ya Pasika, kandi tuko turarengana iminsi mikuru ya Pasika, ariko muri uko kwezi kwahariwe Bikira Mariya ntidusiba kuzirikana ayo makuru. Ndabifurije rero abakunzi ba Axiya Vibe TV, abakunzi b'Irozari, abakunzi ba Bikira Mariya, ukwezi kwiza, ukwezi kweranda, tubandanye turyoherwa. Video tuyisangize benshi cyane, tuyisangize bazanye kuza Bikira Mariya muri Muvuba Mariyari, imiryango yose yiyeguriye umubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo ndetse tubehe n'abana bacu bamenye igituma bavuga ibyo vyibukiro, kuko ivyibukiro ni Bibiliya yigendera irimo byose, irimo ibintu byinshi cyane kandi bidufasha. Tugire inzira y'Ana Yozefu Beranda, inahaza imyaka yose. Axiya Vibe TV.
iteka ryanje, iteka ryawe, iteka ryacu, kwemera kubyara ubuzima. Umunsi mwiza canke umugoroba mwiza bivanye naho muherereye. Yari Josiane Manariyo, bariko barasangira ibijanye n'ivyibukiro vy'amagorwa n'ishapule igira gatatu mu mashapule ane agize igisabisho gikuru cane c'Inozayi.